Shalom shalom, YESU ASHIMWE, YESU ASHIMWE cane, nezerewe kandi no gusubira kugaruka muri kino gice ca kabiri. Ndabakiriye abashasha, abasangwa, ndabakiriye abantu mwiyabonye. YESU ASHIMWE cane kandi muhezagirwe. Narababwiye kandi sinzoruha kubibabwira kandi ko nukuri biratera ingufu. Nuko rero hari ivyo Imana yemera ko ducamwo kubera umugambi mwiza wayo ibidufitiye. Hari umwene data yaravye intahe yanje yose arambwira ati nabonye intahe yawe ndiyumvira ute Imana yemera ibintu bikaba ku mwana angana gutya. Namwishuye nti yabona uyu munsi nzoba niko nkora ico yampamagariye nico kici, kuko nta bindi fise uno munsi mvuga atari Imana nabonye. Umuntu ashobora kuba ariko aca mu bigoye ni bibabaje ukibaza ati none Imana yarampevye. Imana ntiyaguhevye, Imana irakuzi, yakuremeye umugambi wawe mwiza. Iyo tubirimwo, iyo umusaraba uremereye, ntitwe tubona gushika aha, ntitubona ejo, ntitubona mu myaka 10 iri imbere, ariko Imana yoyo ngo izi ivyo yibwira ko tugirira. Ndashima Imana ko uyu munsi nahawe ijambo. Umunsi umwe nagize inzozi, nabonye nambikwa ikanzu yera, mu nyuma nza kubona ndiko ndabwira abantu ngo bihane ibyaha bakire Yesu. Nagira intambwe nini cane, nashobora gutera nk'urutambwe rumwe tugereranye kiki ari kilometero. Intambwe imwe yabiri ngaha iyindi kabiri ngaha, murumva iyo ntambwe yari nini cane. Mugaho hose ngenda ndasemerera mvuga ati nimwihane, Yesu agomba aze gutora ishengero. Rero nkabona abo bantu benshi bari occupé, bakandaba nko kumenga ndumusazi. Rero Imana yampaye ijambo muri ubwo buryo, niyo mpamvu ubu nicaye ngaha ndiko ndavuga. Izo nizo ntambwe rero nabonye. Mu nyuma niho nagiye guhishurirwa yuko murumva iyo ntambwe nini. Ndi mu Bufaransa ariko uyu munsi ndiko mbwira uri muri Etats-Unis. Urumva ko Yesu yatugiriye neza muri buryo bwa none. Umuntu aravuga bigashika kure mu mwanya muto. Yesu abihere gucubahiro. Kandi ibitero biba vyinshi kuko Satani ntaba abinezererewe, ariko kuko atari je nitumye, hari uwantumye. Niyo mpamvu nta muntu anca intege. Satani ubwo yokora nta nzira n'imwe Satani pe afise zo kunca intege, kuko je nkora nk'uzopfa ejo. Yongewe imyaka umenga 15, nanje hari iyo Imana yanyongeye. Kubisanzwe jewe mba napfuye mu 2010, kuko nagize isanganya iteye ubwoba. Uyu munsi rero kubona ndiho, kandi ico gihe Imana yarangendereye imbwira umurimo ndiko ndakora uyu munsi. Ico gihe sinabitahura ivyo ari byo. Imana ishimwe rero, niyo nigera ibintu ikabigerura, kandi ngo nishira ugushaka no gukora mu mitima yacu. Haleluya. Nkuko vyama, reka tubanze dusenge. Haleluya. Data wo mw'ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye mwami mwiza kongeye kumpa uyu mwanya. Ndasaba amaraso ya Yesu ambonekeho. Mwami urakoze cane kuko uri umunyembabazi, wuzuye urukundo, kandi ndagushimira ko ari wowe wantumye mwami. Ntaba ari jewe nimfudike, aba ari wowe uvugane n'ubwoko bwawe. Mu izina ryawe niryubahwe Mana. Ishimwe bibi vyawe Mana, mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje senze savye. Amen, amen, amen. Yampinduriye yazina, kandi ngo abamwakiriye bose bahawe ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Uyu munsi nitwa umwana w'Imana. Uyu munsi mfise umurage hamwe na Kristo. Haleluya. Sinkitinya umubisha, kuko uri muri jewe arakomeye gusumba uri mw'isi. Haleluya. Yesu yankuyeho umuvumo, ivyaha, tukarande. Haleluya. Muri Yesu nahindutse icaremwe gisha.
singitinya umubisha satani yaratsinze. Yesu iyo nibutse aho Yesu yankuye binkora ahantu Yesu agira neza. Ndakwifuriza utarahura na Yesu uhure nawe nukuri ubona ineza y'Imana. Narakijijwe ngira ubuzima bushasha, hanyuma nabwiye abakizo ndababwira ati ariko vraiment kubera iki mutambwiye ko ibintu biryoshe gutya. Rero ndakwifuriza ko nawe Yesu yo kugirira ubuntu nawe akakugirira neza nkuko yagiriye neza abatuye isi benshi. Haleluya. Igice ca kabiri rero narababwiye ko nzoba yagira uko nabonye abo barozi. Aya mahanga ndayamazemwo imyaka 13. Uko rero mu mahanga bimeze, uku kuntu tubayeho gutya umwe wese ari mu vyiwe na biriya, mugabo hari haho muba mubana mugahura mukabomanira nk'ahantu mukaramukanya mu nzira gutyo bisanzwe yambu nta vyinshi. Kare nabwiye umutware wanje ati iki gice navuze kuri wa murozi yaca mu ruhome. Rero umutware wanje n'umuntu acokoza cane, abamuzi murazi ngene acokoza gose. Ntashobora kuvuga amajamba atatu hatarimwo rimwe ritwenze. Aca arambwira ati nguje ni wari wamutumyeko. Nkijijwe narababwiye, yarambwiye ati rero ndagusubije urugo. Nkajeho nk'umunsi navyumva nyene, murabona Lazaro yapfuye kuvuga ngo arazuka, ivyo iwacu vyari vyapfuye nka Lazaro, kandi Yesu abizura nyene nka Lazaro. Nkishika mu rugo ibintu vyagiye kuba, twatanguye kugwara twese. Ndagwara, umwana aragwara, umutwara aragwara, tuba indembe mu nzu twese. Hageze igihe ndibaza ati none je nasubiye mu rugo kugira mpambe ibi nibiki. Satani yararatse. Iyo Imana yavuze ngo ntawikoma mu nkokora, ngo igiye kuguha ntawikoma mu nkokora ngo isubize ukuboko hasi. No, uyu munsi ntashobora kudehukirwa kuyivuga, kandi sinzodehukirwa pe, nzoyivuga gushika mpfuye kuko nabonye ineza y'Imana. Hanyuma hari akantu nashaka mvuge aha nkiri ngaha. Hariho abantu bavuga ngo ntituvuge Satani cane ngo tuvuge Imana. Ibi bintu ndavyita ngo n'abantu biyorobeka mu vy'umwuka. Kubera iki? Hari Imana, hari na Satani. Dufise ijambo ry'Imana ryatubwiye neza ngo wasiwe ugwishije ishano ngo kuko Satani akumanukiye. Ugiye kuraba Satani kanga havugwa muri Bibiliya ni kenshi umuntu wese yitwa ngo ni umukretien. Ukwiye kwicara uzi yuko ufise umukunzi, ufise n'umwansi. Umukunzi wawe ni Imana, umwansi wawe ni Satani. Umuntu wese yakijijwe amenya yuko yinjiye mu nzira y'ibigeragezo. Ntushobora gushaka kumva ivy'Imana gusa ngo hanyuma ngo Satani ntumwumve. Ico rero nico kintu Satani yazanye, ashira abantu mu mutwe yuko atanabaho. Niyo bamuvuga abantu baca babigwanya ati reka kuvuga Satani, foko umuntu amenya uwo bagwana uwari we. N'umusoda iyo agiye ku rugamba gitegurira urugamba selon yaba agiye kugwana nabo. Ntitumuvuga ngo turiko tumuha icubahiro, tumuvuga kugira ngo tumenye ingene tugwana nawe. Yari entre parenthèse. Haleluya, Yesu ashimwe cane. Shika muri urwo rugo turagwara tuba indembe. Umutware wanje yaragwaye araja no mu biraba urudubi. Muri ayo mahanga nubwo tubayeho atavugana n'uwundi, ntibisigura yuko atabakozi ba Satani bahari. Iyo rero ubizi umenya n'amasengesho usenga yariyo. Ya masengesho usenga uri kurayura ajya urayakuraho. Ikintu cagiye kuba, twarahura n'ababanyi. Bababanyi twahora duhura kera tukaramukanya, twarahura nkamubwira yambu ntanyishuri. Nkabona uyu umwe babiri nkavuga ibi nibiki. Subiranye n'umutware wanje hoho rero. Umva harabaye sinema. Rero bintera amakenga ndavuga ati kandi uyu muntu kuva nkijijwe ndamutsa. Umwe rero
nari mu nzozi muga ntizari inzozi zisanzwe zo wamenga nyene ndabibona gutya gusa nari ndyamye nico gituma ndazitsa inzozi muga zari zirenze pe inzozi mbona ndi mu cumba cacu muga mbona idirisha riruguruye ngiye kuraba mu idirisha mbona hanze hari umuyaga mwinshi uteye ubwoba umuyaga wosenyura nka immeuble mbona umuzungukazi yoba afise nk'imyaka 45 sohotse mu idirisha yaciye mbona korokeye wamenga avuye nko hejuru akorokeye hasi arambwira ngo tuvireho ngo kuva aho uziye ngaha ngo ibintu vyacu ngo ntibigikoreka ngo warugaye amayira yose ngo utuvireho nanje nkaguma mvuga nti mw'izina rya Yesu navuze mw'izina rya Yesu hamwe no mu muhogo huma mbona na wari kokomo yanciriye kamate mugayo mate ntiyafata acakorokera mu cumba akorokera hasi mugabo nyene wari karantuka naciye mbona uwundi yaba gato hirya nawe nyene yasaze bose bariko barakoma induru ngo yego ngo natuvireho navyuka ndabibwira mutware wanje ndamubwira ati mbonye ibintu biteye ubwoba ndarira kuko nari maze iminsi ndiko mbona ivyo bintu Imana yanshize muri iryo shure nyene ryo kubona abo barozi turasenga mu isengesho rero nagize isengesho ry'ishavu numva umenga yobashira kuri place nyene abantu bakababona kuko nagize ishavu nanje mu nyuma mbwa mpemu yaracarangendera carambira ati basengera ahubwo ati nawe bazokizwe ndabasengera mugabo nagize ubwoba mbonye izo ngwano za gutyo nagize ubwoba muravyumva namwe kuko tuguma turi abantu muri ino si n'ubwoba mu mwuka ungana gute hariho umwanya ugaruka ukumva nyene akamuntu karagarutse nyene numva umenga no kwimuka hewe ukujya nyene yambwiye ati tuvireho nkumva umenga nyene no kwimuka nkabaviraho mugamwemu yararambwira ngo abarozi nibo bagutegeka abarozi nibo bakubwira ico ukora ukacugikora nibo bagusumba canke nibo basumba mpwemu yaratangura kunyibutsa identite yanje iri muri Kristo identite yanje no munsi nuko ndi umwana w'Imana ndavuga ati ahubwo nyene nijeho kubabisira je nzova ngaha uko Imana ibitegetse mwabarozi mwe mukizwe muve mu buretwa satani nta kindi kintu ahemba turasenga irindi sengesho n'umutware wanje ndavuga tumviriza re mwabarozi mwe ndazi ko iyo senga muba muhari muba munyumviriza ari kumviriza rero la guerre est déclarée sinimuka hano hantu nzokwimuka hano hantu ari uko Imana ihankuye sijeho kwimuka nimba mwanduhiwe nimwimuke mwebwe mugende Yesu adufashe ikintu cagiye kuba ntababesha uko nyene navuze nagiye mbona umwe yimuka agenda nkumva ngo umwe yimutse uwundi ngo yimutse ngo umwe asigaye aba hariya ngo uwundi ngo yarimutse yagiye hariya isaha igeze y'Imana iradukura aho hantu ndagutumirira nawe nimba ushaka kwimuka simbwiye uri mu mahanga gusa aho uri hose ufise iciyumviro cyo kwimuka ukava aho uri bisengere bwira Imana ati Mana umpa ahantu nzoba hazompa amahoro hazotanga amahoro ku muryango wanje hazotanga amahoro ku bana banje abana banje bazokwiga ishure bamenya bazogira amahoro batekanye kuko hari ahantu ugenda kwimukira ukamenga wimukiye mu muriro kuko haba hariho imyuka yindi ikugwanya wowe ukabona hariho ibintu bitahora biba ku mutware wawe yadukanye ukabona hariho ibintu bitahora biba ku mufasha wawe yadukanye ukibaza ati ibintu ko atabihora bikora bivuye he nizo mpemu zose zitugwanya ukabona umwana wawe yahora atekereje ukabona mu mwanya muto birazo ukibaza habaye iki ugasengera akazi kawe aho ugiye Imana iguha ahantu hatekanye hazogutekanya kandi ahantu ushobora kuvuga izina rya Yesu ni koko muri ano mahanga ntivyemewe ko kuvuga ibintu vya religion ariko hariho ukuntu Imana yashize ubwenge muri twebwe urashobora kubivuga buke buke utababaje mu rupfasoni rwinshi uko mwemu yera bakurongoye ntibura umuntu umwe canke babiri Imana igutumbereza ko kugira uvuga iryo zina rya Yesu kuko Yesu ategerezwa kuzanye naruko bose baba bamumenye bamwumvise nta numwe azo kwireguza ngo sinigeze ndakumva nuko rero tuva aho hantu twimukiraho Yesu yaduteguriye tuhabaye amahoro menshi Yesu ashimwe cyane
Yesu yaranesheje kandi nubagumanesha. Yesu abahezagire kubona mwagumanye nanje mukasubira kumpa ugutwi mukanyumviriza. Ariko ndabasaba ngo utarakira Yesu amwakire. Uyu munsi ushobora kuburaniwe utabona imbere n'inyuma. Tabaza Yesu. Yesu niwe mutabazi. Yagabuyemo ikiyaga kubira ubwoko bwe burambuka. Ico kiyaga c'ingorane kiri imbere yawe aragikuraho wambuke. Haleluya. Nawe uzoze kutubwira ugukomera kw'Imana wabonye, kuko si Imana yaje weho gusa, si Imana y'abandi uhora wumva gusa, ni Imana ya twese. Kandi Yesu apfa ku musaraba yapfiriye bose, yapfiriye je nawe, yahevye icubahiro ciwe mw'ijuru kugira ngo je nawe uyu munsi tubohoke, uyu munsi tuve muri esclavage, tuve aho Satani yari yaratuboheye, turonke ubuzima kandi bwuzuye. Haleluya. Naho mu yindi video nzokora, mushaka kumbaza ibibazo, commentaire, ikibanza ca commentaire murashobora kubimbaza. Abatubahuka nabo kugira commentaire, hariho mail nasize murashobora kumbaza ibibazo. Nuko rero Yesu Kristo abahezagire. Bye bye bye.